TV muri ko muradukurikirana muno mwanya ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV Burundi ndakuramukije cyane aho uri naho uherereye uri mu Burundi canke hanze y'u Burundi uno munsi n'umunsi kiganiro umutekano w'ibarabara. Umutekano w'ibarabara ni kiganiro kimeze gute? Umutekano w'ibarabara ni kiganiro kidufasha gushikira abantu bose bakorera mu mabarabara banyonga imiduga minini, imiduga mito mito, amatuktuk, amamoto, amataxi voiture n'amakinga mbese n'abandi bagenda n'amaguru kuko nabone baraca mu mabarabara. Uno munsi batugeze ku bantu basanzwe banyonga amamoto aho tugomba tubayagishe twumve ivyumviro vyabo ku bintu bakunda kubona biteza amasanganya mu mabarabara mu mvo zo gukingira umutekano w'ibarabara. Ukaba utaragira abonema reka ndagusabe ubanze ugire abonema kugira ngo ibiganiro byose vya Roy TV bize biragushikira ku mwanya kandi ufite ndako notification kugira ngo umwanya wose yagiye ko ikiganiro uce ukironka. Ndakwibutsa yuko wewe uri kurakurikirana ino video usanzwe na uri mu motari uri mu micungararo yo mu Burundi yaba ari ngahi Bujumbura canke mu muzindi commune canke andi ma province y'u Burundi, shira muri commentaire nawe uvuga ati ibintu bikunda kutubangamira mu mabarabara nibi canke nivyo, ibitera amasanganya nibi canke nibiriya kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi tugikingire umutekano mu mpande zose mu mabarabara abantu baje ku kazi nibataye bagize ingorane canke se amasanganya. Iyo umuryango ubuze umuntu umuvyeyi awusanzwe awuronderera uba uhomvye cyane usiga imfakare abapfakazi mbese n'imfuvyi. Ivyo dushaka yuko twobituza umutekano w'ibarabara tubemwe neza mu mahoro hama dukora akazi turi mu mutekano na twebwe ubwacu. Roy TV Burundi igwa ibiganiro bishigikira iterambere bigashigikira umutekano mbese n'ivyigisha mu mpande zose. Roy TV Burundi behind camera turi kumwe na Pasi adufasha kugira ngo ano ma image abashikire ku mwanya kandi ameze neza cyane. Ndagushimire wewe uri kurakurikirana, ndagusaba kubandanya ukurikirana ugumane natwe ushire muri commentaire nibagiye kugira j'aime na abonema reka dutangure. Ni sawa? Mahoro. Umeze neza? Akazina kayo? Ndakanye twacamego Damasi. Damasi? Okay, Damasi usanzwe ukora akazi ko gutwara taxi moto? Yego. Okay, bo mu bintu maze kubona kenshi uvuye mu biruka je ku kazi ugiye kurondera ico rirenza nkuko umuntu nyene apambanira umuryango wiwe. Nivyaye ibintu ubona ugeze mu barabara ati ikintu vraiment kirateza amasanganya. Nivyaye ku giti cawe? Giti canje ikintu ca mbere mbona giteza amasanganya. Umuvuduko wa cyane wo mu barabara. Ca kabiri mbona abantu baraduca muri abantu bese cyane. Ibarabara nayo ukasanga raga. Kujabuka bataravye barabara no kuba usanga n'abantu bariko baratambuka mu barabara baborewe. Kenshi bakunda kuduteza amasanganya. Dusanzwe twize yuko mu mabarabara haraca imiduga minini, amataxi voiture, amatuktuk, amamoto n'amakinga mbese n'abagenda n'amaguru. Mbega abanyonga ibindi vyuma nta kuntu nabo bo bari imwe mu mpamvu zituma habaho amasanganya? Ego birabaho. Bivaye n'abashoferi bajyanye n'imodoka zinini bakengera abanyonga imodoka zitoya. Abamodoka bamutagisi nabo cyangwa izindi modoka zitoya bakaca bakengera bamamoto. Cyo nico cyane cyo mbere muri ntamani cyane. Mugabo haraba nyonga imodoka zinini bakatubahiriza bakabona yuko turi batoye iruhande yabo bakatuha inzira naho inzira bayaga karindira. Nizo kanini byaduha amahoro. Basanzwe bavuga yuko abantu basanzwe banyonga amamoto ngo baravuduka cyane bashaka kubatera amasanganya. Mbega ku giti cyawe ubona ari byo? Namba ntamwe ngo nanyambibura kahonze. Birabaho mugasibyishi cyane. Okay, nico ikintu rero ku giti cyawe wohanura kugira ngo ayo masanganya twumva hirya no hino abure mu gihugu cyacu Burundi, abantu bagende mu mutekano batahe mu mutekano, ntugende ku kazi utahuri kimuga cyangwa ibyo ku kazi utahire muri morgue. Nico ikintu ubona wohanura abantu bose baca mu mabarabara muri rusange? Icyo no hanura nuko bogabanya umuvuduko. Ijya karante yo kwigezwa ko twabari tubahiriza. Umaze kuba wagabanije iyo ukaza kurya kuri karante ndibaza kanini yawo neho ugira isanganya ntibisa nko bari kuriruka cyane. No guhanura nk'urugwaruka rucaruka iri ruto ruko rurinjira mu gishoferi bakamenya yuko ivyuma birica cyane bakagenda bukebuke kuko twege twarabinyonze igihe kirekire ibintu byica byishebesi turabizi. Iyo uvuye hasi uriko uragenda mu cyangwa mukeyi biragufasha nibisa nuko uri muri gatrebe. Okay, dusanzwe tuzi yuko abantu imbere yuko wemererwa kuja mu barabara hariho ivyo wiga amategeko agenga ibarabara. Mbega ubona amategeko agenga ibarabara muri rusangi arubahiriza?
arubahirijwe kubisanzwe nuko gusa usanga amabarabara yaga uko benshi binjira mu ibarabara babizi kandi baba barigishije kuko nibaza kwiga binjira mu ibarabara utigishije sawa reka tugushimire imbonesha kure yacu FTV iragushimiye cyane ku cyumviro mushikirije murakoze namwe mugire umunsi mwiza Turacabandanya rero n'ikiganiro cacu umutekano w'ibarabara amahoro cyane amahoro mumeze neza yego ndashimye akazina kanyu anyitwa Bukuru Joseph Okay Bukuru Joseph usanzwe ukora akazi ko kunyonga moto nsanzwe nkora akazi ko kunyonga moto kandi igihe kinini imyaka ingahe imyaka indwi urumva ufite uburambe mu kazi Okay ikintu ushaka ko tuvugana ko iyo uvuye muhira ugiye mu kazi ka misi yose twumva hirya na hino habaye amasanganya mbega n'icyahe ikintu ku giti cawe mu kazi kawe nk'umumotari ubona ati kino kintu kiri mu bintu bitera amasanganya cyane ikibazo gihari no kuvuga ukuntu bashobora abapolisi kutwirukankako basanga nk'abene gihugu bari mu ibarabara ari nka 50 ugasanga nka 50 birashika yuko ugasanga nka 50 ari ugisanga hitayemo nk'umuntu ugasanga yamaze kuba nyene amaze kuba ikibazo dushobora tubona mu barabara haraca abantu bagenda n'amaguru abantu batwara amabisi imiduga minini amataxi voiture amatukutuku amakinga mbese namwe abamoto mbega abantu banyonga ivyo vyuma byose muri rusange ni cyahe kintu nukwaye kuntu baterera mu masanganya ukuntu batera amasanganya nuko kuntu hari abataza amategeko y'ibarabara abajabuka bataravye abakupriorite abandi basanga nyene haraba mu modoka nyene usanga bagira mu muvuduko urenze utarutegerezwa kuboneka mbega ho abagenda n'amaguru nta kuntu nabone baba bari muri bamwe batera nabo nyene amasanganya umuntu akagenda n'amaguru yoshobora gutera isanganya abamaguru birabaho nk'ubu hari abantu b'amaguru usanga bafite tubazo tumwe ugasanga ajabuka ataravye amaze kujabuka ataravye no kuvuga usanga bamaze kumugonga Okay n'icyahe kintu none wowe ku giti cawe ubona wohanura muri rusange kugira ngo vraiment ayo masanganya mu gihugu cacu abure ikintu je no hanura abantu no kuzaza barajabuka baravye ikintu naco no hanura abantu abashoferi b'amamodoka manini bakaza barajabuka bakaza baragenda baraba nyene ku ruhande no ku mpande ikindi kintu naco no kuvuga n'amaguru nyene barakenerwa uko boza bararaba ukuntu bagenda kubera bacu bavuga ngo amaguru ngo nigera aja mu ikosa Okay reka tugushimire akabazo rero kanyuma mbega ku mategeko y'ibarabara kuko urabona iyo imbere yuko baguha uburenganzira bwo kuja mu ibarabara hariho ivyo wigishwa kugira ngo umenye amategeko agenga ibarabara mbega wewe nk'umumotari mbega ubona ayo mategeko nk'abamotari murayubahiriza abamatukutuku barayubahiriza n'abandi bose no kuvuga hari abayubahiriza n'abatayubahiriza si bose bayubahiriza kubera hari abazigura amafaranga premium birashika yuko umwe yaziguza amafaranga n'uwa passage ntibashobora kugenda kumva sawa rero reka tugushimire ku cyumviro cyanyu murakoze cyane kandi mugire umunsi mwiza amahoro cyane mumeze neza akazina kanyu Rodrigue mbega ubona akazi kaza karaza neza cyane ariko ni porefore ni gushima Imana nanje ndi Bella Shaka umunyesha makuru wa Roy TV ndi mu kiganiro umutekano w'ibarabara aho nyagisha abantu basanzwe banyonga ivyuma mu mabarabara kugira ngo tumve ivyumviro vyabo ku bintu babona bitera amasanganya nico bohanura kugira ngo ayo masanganya abure mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mbega iyo uvuye muhira ugiye mu kazi ka misi yose kurondera ico rirenza uronderera umuryango nibihe bintu ukunda kubona ati bino bintu ni ibintu biteza amasanganya mu mabarabara wowe nk'umuntu usanzwe ukorera mu ibarabara Ingaje nk'umuntu asanzwe akora mu ibarabara ikintu cya mbere gitera amasanganya hari abantu mu ibarabara tugenda mu muvuduko urenga ikindi cya kabiri naco hari abantu b'abavyeyi y'abanyagihugu ushobora gusanga bafise abana mugana bone batazi kubacunga kuko mu bintu bitera amasanganya cyane cyane mu ibarabara harimo abana hari igihe umuvyeyi ari kumwe n'umwana ukabona umwana akwirashemwe uri mu muvuduko usanga uramugonze mbega ku bantu basanze banyongaho amabisi amatukutuku amakinga baba muri mu barabara nta kuntu nabone bashobora gutera umutekano muke ugasanga ari mu mvo imwe itumye habayeho isanganya barashobora gutera
umuntu uzenye umutekano muke mwibarabara bivanye nuko hari igihe nabone bibacanga ugasanga cyakingi nyiranye bavuga ati hari abantu binjira mwibarabara baborewe iyo waborewe ajya iyo waborewe urashobora guteka umutekano muke mwibarabara. Okay, nicaye ikintu rero wewe ku giti cawe wohanura abo bantu bose uvuze kugira ngo umutekano ibarabara ugume umeze neza cyane. Icambere no hanura naje nkongera nkihanura kuza turareka kuza turaja mwibarabara wanyoye ni bibi cyane kuja mwibarabara. Ikindi cya kabiri no hanura abantu kimwe navuga cyane cyane ku bavyeyi bazi bararaba abana babo ndetse n'abanyagihugu baza baricunga hari abanyagihugu mwibarabara bagenda nabi ashobora kuza umenga yataye amafire naho uvuze isoni umenga si vyarimwe. Hariho n'abandi bantu bagenda mwibarabara bambaye ekuteri mu matwi iya bintu si byiza abone boraba kwisubirako. Nicaye ikintu ubona wosaba leta yoshigikira ubona ati iki kintu kibayeho byogenda neza mu mutekano w'ibarabara. Ikintu twosaba leta nuko nayo niyo dirahimiriza abantu gahimiriza abantu hari nk'abantu usanga ikibazo cyo kuvuga cyane cyane hari abantu usanga bagenda mwibarabara batazi ibyo barimo. Ushobora gusanga ari umuntu agiye mwibarabara afise hepiteri basi bambaye hepiteri imwe ukayicomora ko arikuvuza isoni nk'umuntu bikanga. Twosaba leta yohanura abanyagihugu kongera igahanura nabitwara. Reka tugushimire imbonesha kure yacu iragushimiye cyane. Murakoze cyane ko turabashimiye ko mwifuje mukaza kutuyagisha ni byiza murakoze. Sawa mugire ibihe byiza. Twese. Ego. Roy TV mwariko murakurikirana umutekano w'ibarabara. Aha niho tugarukirije abo twashoboye kuvugana nabo bamotaho mwabonye uko ari bane ivyumviro byabo mwabyumvise nange cyo nokongerako ku bintu bisanzwe bitera amasanganya mu mabarabara nosaba yuko cyangwa se nohanura yuko abantu basanzwe bazi yuko bafise uburenganzira bwo kunyonga mu mabarabara gerageza kuko muvise yuko bavuga bati hari abantu bagendera ku murindi bakarenga umurindi wategekanyije yuko bogendera ukasanga uri kuriruka cyane aho rero umaze kuvumbuka biroroshe ko wagira n'isanganya ugize n'isanganya bica byoroha cyane yuko upfa canke nawe ukagira ikibazo kubera iki umurindi amaze kuba ari mwinshi nta kuntu kumwe wo kwizibira nubwo bagerageza gufata frein bica bigorana kubera iki ujya murindi uba uriko abatwara ivyuma banyoye uzi yuko ufise icyuma ugomba ugitware hageze yuko unwa uje muri mood yo kunwa inwa uzi kutagenda kurivura uzi kuja kurivura cyangwa ufise ufatimo cyangwa se ufata icyuma cyose mwibarabara ahantu haca abantu b'amaguru ahantu batwaza ivyuma gerageza unwe uri muhira cyangwa se wasohotse ariko utazi yuko uza gufata volant kuko ni wafata volant mu mutwe atameze neza ni hamwe amasanganya aba ugasanga nawe wabigize utabizi mu kutamenya murabizi na yankuru ya Solange kuntu vyagenze ya ndirimbo bari banyoye baborewe rero bashaka kuri sanganya rero ivyo bintu n'ibintu byose bituma amasanganya aba wowe ukaburi mu motari shira muri commentaire kintu nawe wohanura cyangwa ikikubangamira mu kazi kawe ya Roy TV Burundi yagendeye abasanzwe banyonga amamoto reka tubashimire rero mwe dukurikiranye tumusogira abonnement shira muri commentaire gena j'aime hama ubisangize n'abandi bishike kure cyane tubashimire mugire aho muba mwubahwe behind camera ni Pasi tumubwire ni courage mu kazi ciao ciao. Roy TV.